baba mubwiye bati genda wibe. Ivyo biriho birazwa. Ntimutubere inyoshambi. Muraza muvuga ngo renganya ngo iki kibanza ngugihegwa biwacu ngo ntugihe bariya. Ugasanga kubera muri benshi mwebwe indongozi nazari nke muratamuka tunesha tugahava duhengamira ku iwanyu. Ukumva abakubwira ngo uru rubanza rurureke. Kubera ari batanu bakubwiye ngo rureke ugacuruheba. Nagira nsaba bene gihugu bose abarundi bose. Ntimutubere inyoshambi. Ahubwo nimuduhanure dukora ivyiza dukoze ibibi mutuvume naho tuzoba tuvukana. Ivyanyegejwe vyose bishizwe ahabona. Mu makuru tugiye kurabira hamwe tugiye kugaruka ku mabanga amenetse ku butegetsi bwa Gitega ndetse na bamwe mu bategetsi batanguye gusubiranamwo n'ivyo babigiye gukurikira mu nyuma. Ndayishimiye Varisito wewe ubwiwe avuze ibikomeye ariko sivyo gusa kuko hari nabandi bashize ahabona amabanga yanyegejwe ndetse ayo mabanga amenetse ashobora gutuma bamwe mu bategetsi vyabo bija ahabona bishobora guteza impari canke se bigatuma na bamwe mu bari mu nzego z'ubutegetsi bakugwa mu mabanga yabo bakabogozwa. Banywanyi bacu ndabaramukije n'abakaze mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Namakuru ari buze gushamikira ku ngingo irabana na politike tukaza kugaruka ku nkuru zivurwa cane mu bihangange birongoye Burundi tukaza kuraba amabanga ashizwe ahabona n'ivya bihozi vya politike ndetse bashize ahabona amabanga akomeye vyaboneka yuko ayo mabanga yanyegejwe ariko ugushigwa ahabona ko ayo mabanga bishobora gukurura impari zitari nke mu gihugu. Mu makuru kandi dufise haraza kugaruka ku vy'agateka kazina muntu ndetse tuze no kumviriza bamwe mu banyapolitike ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu bavuga kuri ivyo biriko birabera muri leta ya Ndayishimiye Varisito. Ivyo vyose tukaza kubigaruka ko mwido nido. Nimba utaravyonda kuri sabone canke subscribe kanona akaryo keza ko kugira ufyondeko umanuka musi y'ino video karabanditse ijambo sabone nimba ukoresha igifaransa ugafyondako nayo wewe ukoresha icongereza urarabanditse subscribe maze ufyondeko. Namakuru abatojwe neza n'abamenyesha makuru babahinga mu vyo gutoza makuru amasoko yacu akorera ibya nino mu gihugu cacu baratoza ayo makuru bakayaturungikira maze najewe nkayatunganya nkayashira hamwe nkayagushikiriza ido nido. Banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ndakengurutse cyane n'abakaze ndahakaze kandi abanywanyi bacu muri janino mu bihugu vy'ababanyi ku mugabane wa Afrika ndetse n'janino ku mugabane y'amakungu. Amakuru yacu reka tuyatangurire ku nkuru ziriko ziravurwa cane ariko tukaza no kugaruka ku mpari ziri hagati nanone y'abategetsi ngaha mu Burundi ndetse tukaza no kuraba icabihuza ibintu n'ibindi bavuga. Twari twababwiye ko inyuma yaho bibonetse ko Ndayishimiye yashize ahabona ivyanyegejwe ku birabana n'ukungena atari kuyumvikana n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, aho mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yivugiye yuko hari abategetsi bamushira mu nyoshambi ndetse bakipfuza yuko nawe yoba nsumirinda kumwe nabo. Ndayishimiye yabamenyesheje ko ivyo wewe atavyerekwa kandi ko ategerezwa gushira inyungu z'abanyagihugu imbere. Ni mu gihe bamwe babona yuko Ndayishimiye yari karabwira abategetsi bakomeye mu Burundi barimwo na bamwe bagize uruhara mu igandagurwa rya Thierry Kubwimana bakanyegeza amakuru ndetse bakumvisha Ndayishimiye Varisito yuko ategerezwa kwifatanya nabo bakanyegeza ukuri, ariko Ndayishimiye we wakababwira ko ivyo bidashoboka ncancane yuko intumbero bafise yuboyo wewe atari yo afise. Turaza kuraba kandi mu makuru nkuko Ndayishimiye yabivuze avuga ko hari bamwe mu bategetsi babaye bansumirinda birondera ivyo bashira mu mifuko gwabo, ndetse amakuru akavuga neza yuko Ndayishimiye Varisito yoba yari karabwira umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bamaze igihe kitari gito batarabana ryiza. Ivi byose turaza kubakurikira muri ano makuru ndetse tuze no kuraba izindi zose ziriko ziravurwa irya nino. Namakuru rero tuba twabatunganirije kandi amakuru abagezwe ko abari karavurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
birabana kandi n'uwatowe ngo habe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD navyo bikomeje guteza impari muri leta. Ivyo bishobora gutuma gari naco catumenye Alain Guillaume Bunyoni amara indwi zibiri atabonetse akaboneka inyuma, ariko ntagira akajambo na kamwe yashikirije. Mu makuru turi buze kugaruka ko turaraba ivyo vyanyegejwe mu abo bategetsi n'impari zavutse hagati kubera yo yatowe ari we Reveriyano Ndikuriyo, ndetse tuzi no kuraba kazoza, ariko tukaba tuza kugaruka cane kuca abantu babona gishobora kuba muri leta igihe abatwaye Burundi batumvikana ku ngingo zimwe zimwe zifatwa n'abategetsi barongoye. Kumwe n'izindi nkuru zose nabwiye mu mfunyapfunyo, reka tuzikurikire mu makuru twatoje nino. Turaza kubanza twumvirize ico abiweze y'agateka kazi na muntu bavuga, tuzi no kumviriza bamwe mu banyapolitike amabanga yose ashizwe ahabona. Mwanya wa mbere itangazo ryacu rishira habona ubujyajya buri mu bategetsi b'u Burundi, aho ubona bariko barashimagiza amasezerano y'umwe bw'abarundi, baja mu vyibutso by'ubumwe, baririmba indirimbo z'ubumwe. Atana amezi abiri gusa aheze banse ko uwatanguje ayo masezerano wakoreye politike y'ubumwe Perezida Pierre Buyoya agarukanwa mu Burundi agashyinguranwa iteka nk'uwahoze arongoye igihugu. Ku rundi ruhande naho twerekana inyifato z'abategetsi b'u Burundi zitandukanye gose n'ibivugwa muri ayo masezerano y'ubumwe, ahubwo mbere bagakora ivyo ayo masezerano y'ubumwe yari yaje kugwanya. Aha turatanga uburorero, ubwa mbere bwo ni nk'imvugo z'urwanko zijyanisha abarundi ziboneka ko zishigikiwe n'abategetsi b'u Burundi nyene. Turerekana kandi ingene nk'abo bategetsi banse mu mwaka uheze ko abavyeyi basubira kwibuka abanyeshure 150 b'abatutsi batuririwe muri lise Kirimba, mu gihe ku rundi ruhande iyo nk'ibyago bene ivyo vyakorewe abahutu, dufate nk'abanyeshure b'abahutu nabo nyene batari bake biciwe muri kaminuza y'u Burundi, ko ubona abategetsi bashigikiye ko ivyo vyozo vyibukwa. Turerekana kandi nk'ingene ibimenyetso bimwe bimwe biri mu bibanza aho usanga harakorewe amabi akomeye yakorewe abatutsi, ivyo usanga muri uyu mwaka uheze vyagiye birononwa. Aho hari nka cibutso cyo kwibubu n'icibutso cyo mu Gatumba ahahambwe abatutsi b'abakongomani b'abanyamurenge barenga 160. Umukuru w'ishirahamwe Fokode avuga kandi ko rusansuma rw'ubwoko rwatunganijwe mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2020 atakindi rwari rugamije atari gukumira ubwoko bw'abatutsi mu nzego nkuru z'igihugu. N'ubunyene dusubire twumvirize uburongo y'ishirahamwe Fokode. Ikindi kintu twerekanye kiduteye amakenga ni nk'ibi vya rusansuma ifatiye ku moko yabaye mu bakozi ba leta, ni nk'ibi byo gusaba ko amashirahamwe yigenga mpuzamakungu ategerezwa gufatira ku vy'amoko mu gutanga akazi. Ni kandi amakuru turiko turumva ateye ubwoba ko ubu mu gutanga akazi ka leta mu Burundi hariho ikumira rifatira ku moko no ku vyumviro vya politiki, ugasanga abatutsi n'abahutu batari muri CNDD-FDD ntibicorosha ingene bo baheza bakaronka akazi muri ivyo bibanza. Turanerekana kandi ingene hari n'amabanga amwe mu bikorwa vya leta atera yiharizwa n'ubwoko bumwe. Akarorero ni nko kumva ko hafi abayobozi b'indero mu ntara nka bose usanga ari abahutu, ni ingene abajejwe amagara y'abantu mu ntara co kimwe n'abarongoye by'amagara y'abantu mu turere nka bose nyene usanga ari abahutu. Tukumva ko abaserukira iperereza mu ntara bobo ni bose bari mu bwoko bw'abahutu. Ikindi gisata twerekanye gose ni gisata c'inzego z'umutekano, aho biboneka ko nk'abasirikare bo hejuru ba generali intwazangabo zavuye muri CNDD-FDD zitera zihabwa amabanga akomeye cyane mu vya politiki, mu gihe abasirikare bo muri urwo rwego nabo babatutsi mu ba XFAB bobo udasanga bafise ushobora kuja muri ayo mabanga. Ibi bintu rero birateye amakenga, tukabona ko nk'uko muri kahise vyazanye akarambaraye mu gihugu, ingendo batayihagaritse n'ingoga ikumira ribanganije n'uburizovyara injyane nk'izo muri kahise. Nico gituma nagomba gusaba abantu bose, umurundi wese ntihagire usubira kuba inyoshambi y'indongozi. Burya hari n'indongozi zibambi kubera inyoshambi. Umuntu iyo bamuhaye ahantu hari amarya ukaza wumva bagenzi be bose bavuze ngo ukabura ico wimarira ntuzoduhamagare, mbere tugiye guhindura n'akabare, ubu tuzohora tuja hazimvye kuko urarose. Baba mubwiye bati genda wibe. Ivyo biriho birazwa. Ntimutubere inyoshambi. Muraza muvuga ngo renganya ngo iki kibanza bugihegwa biwacu ngo ntugihe bariya. Ugasanga kubera muri benshi mwebwe indongozi nazarinke muratamuka tunesha tugahava duhengamira ku iwanyu. Ukumva abakubwira ngo uru rubanza rurureke
kubera ari batanu bakubwiye ngo rureke ugaca uruheba nagira nsaba bene gihugu bose abarundi bose ntimutubere inyoshambi ahubwo nimuduhanure dukora ivyiza dukoze ibibi mutuvume naho tuzoba tuvukana abarundi bavuma indongozi ikora nabi ntimutubere inyoshambi kuko hariho abaduhanura kurya ibiturire bakaduhanura kwiba bakaduhanura guca imanza za ngondagonde bakaduhanura no kugoramika imanza ndetse no kwirengagiza imanza hariho ababiduhanura abo bose babiduhanura nagira ndababwire bageze ngaho kuko nabonye itegeko rivuga ngo guhana ubutaga igiturire n'uwakiriye bazoregana gute bazi ko bahanwa bose bazoregana gute hariho abantu bakubwira ngo emera urye iki giturire ngo siho uzobukiri ngo ibi byose bizoba atariho kiri ngo gende ukikoze ngo nta ngorane gushikaho utagira igiturire bamwita umumenja murazovyumva baravuga ngo urya ngo niyo umusavye akanagukorera ngo ntagagukorera naho ugomba kurenganya abantu uri kumuhanura ngo urenganya abantu indongozi nagira ndabwire mwabaye indongozi mubona ni murinde kuko muri indongozi umugabo mu rugo arinda kaje ntatinya ni mube abantu barinda mudatami kwijambo abo baza kutubera inyoshambi ahubwo tuze turabashengeza je nta muntu akinzanira insaku kuko arazi ko ntozakira nta muntu aza kunyosha nabi je kuko arazi ingene meze esha indongozi zose zomera uko hamwe ata muntu n'umwe azogaruka kubakwega babakwega gukorera nabi abene gihugu